Musiri Champion TV. You are my champion. Hello bakunzi ba Musiri Champion TV ndabaramutse ni Aline yo kuri mikonko mubibona hama ndi kumwe n'umutumire navuga ko ari umutumire enge abidondore mu kugira ngo tubashe kuyaga tuzinanye karibu kuri mikro za Musiri Champion TV. Murakoze nitwa Regis Bigirindavyi nkaba ngendana ubumuga bwo kutabona. Yitwa Regis Bigirindavyi agendana ubumuga bwo kutabona ariko igitangaje iga universite sinzi wayihejeje mbega. Ndiko ndingiye mu mwaka wa nyuma. Ukaba wiga ibiki? Niga muri faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, kuvuga gisata c'inyifato n'ubuhinga bwo kurera. Yego. Mbega kw'ishure vyo bigenda gute mu gihe ufise ugendana ubumuga bwo kutabona? Kw'ishure bigenda sinovuga ngo bigenda nabi kuko muri ubwo bumuga bwo kutabona nyene ndafise ukuntu niyadabuta bivanye n'abateguye inyigisho abavyumviriye kera bwa mbere ukuntu biyumviriye ukuntu umuntu atabona ashobora kwiga inyandiko akoresha nanje avec mon écriture niyo nyandiko yanje yitwa braille ndashobora gukurikirana ivyigwa nk'abandi cankwe iyi machine no kwitwa ordinateur harimo application ishobora gusoma amanote ukumva ijwi ya manote yawe ibiri mu machine ikabivuga donc nanje niko niga novuga nti nibwo buryo nigamo buntandukanye n'abandi ariko usigaye le contenu de la matière niga y'abandi igitandukana n'uburyo tuvyigamo gusa umwe asomesha intoke cankwe yumvirisha n'amatwi ivyo ariko ariga uwundi abiraba. Yego. Bo ubuheruka twarabonye yuko umuntu agendana ubumuga bwo kutabona ashobora kwiga nawe nyene agaheza ariko harabavuze yuko bo mwishure usanga babona buke buke canke babafasha ariko yumva uyu ko yiga ubutandukanye akoresha inyandiko bita braille. Mbega nkiyo bakubajije mu kibazo bigenda gute, birakorohera gukora ikibazo naho barakwemera kucisha muri iyo machine mu kugira wige bigenda gute? Bo kubera novuga ngo politique ya education hari no munsi ni la politique de l'éducation inclusive cankwe indero idakomera yo rero novuga ko yatanguye hano mu gihugu cacu umwaka wa 2011 shira 2012 no kuvuga ico gihe harabaye sensibilisation ku mashure baremeza yuko umuntu atabona canke umuntu atavuga umuntu atumva canke umuntu afise ubumuga bwo mu mutwe bashobora kumwakira kw'ishure. Donc novuga nti kuvyerekeye kubazwa no kuvuga ibibazo vyanje barategura kurya ibibazo abandi babajije hama nanje ikibazo canje kugira ndakironke no kuvuga ko haba kwa guhindura bijya abandi basanzwe bandikisha n'ikaramu muri iyo nyandiko y'abantu bafise ubumuga bwo kutabona yo ariyo bitwa écriture braille. Nanje rero mu kwishura mu gusubiza umwigisha nkandika muri iyo écriture braille hama wa mwigisha kuko si benshi babiba novuga ngo sabigisha bose babizi donc jaho niga muri kaminuza muri faculté hari umuntu ajejwe transcription ya abivana muri bijya bisa abivana muri braille abijana mu isanzu tukome ashobora gutraduiza bijya nanditse abijana muri rya écriture novuga noir écriture noir. Donc no kuvuga iyo nishuye ndishura nandika muri braille hama umwigisha nawe agaca afata bijya nanditse muri braille akabihindura muri rya écriture ordinaire abandi basanzwe bamenyereye. Nuko nshobora kwishura ikibazo ariko ubundi sinovuga ngo nibakosora arahindura ivyo nanditse hama agaca bamwigisha agaca akosora. Amanota nabitoye bakama amanota vyananiye bakayanyima niko bimeze. Kw'ishure basanzwe bametreza bazi ico kibazo ufise? Bo kubera ko nari wa mbere mu kuja muri kaminuza y'igihugu ubwa mbere byarabaye tugorane iyo akaba hari ingorane zo kubimetriza ariko mugabo abantu bo muri kaminuza kenshi n'abantu baba bakuze na prof benshi babarize harimo n'aba baratembereye peut-être bakabona umuntu atabona cankwe none umuntu afise ubumuga titapiti baratevye barabimenyera n'atari bagabimenyere cyane novuga ngo ubaho ngeze muri faculté wacu je nibaza hata kibazo nta muntu agira ikibazo ngo mbega ninamazanyishura gute ngo cankwe ngo ndamwigisha muhe buryo nibaza ko ariko barabimenyera na cane cane iyo babona yuko nawe ushobora guparticiper mu nk'abandi mu byo bishura mu byo bandika nawe ukigisha kuko bwa mbere isagise yo kumenya mbega
uwo muntu ndamwigisha cyo kimwe n'abandi nkoresha ihe methodology mu kumwigisha mbega ni namubaza est-ce que afise connaissance de base iyo bamaze kubona uri ku rugero rumwe n'abandi bari kwiga kaminuza urumva barateba bakakumenyera ko natese ni umunyeshuri asanzwe nko abandi turiko turareba. Ico kibazo cyo kugira ubugendana ubumuga bwo kutabona cagufasha ryari wakigize ryari? Bo jewe no kuvuga maze kuvuka naramaze mvuga nk'imyaka 2 bon imyaka 2 nagiye guhuma ku myaka 2 mugabo ansona tanguye kugwara cyane isa nk'ukivuka hama ndaja mvuga muri koma ngiye muri koma rero kwera igihe namazeyo nerf optique yazani umutsi utwara information y'ivyo umuntu abonye utwara mu bwonko ucurononekara rero no kwa muganga aravuga ati umuntu ashaka kutazobona rero ku ibintu byo kutabona bica bizatangura kwimanifesta ku myaka 2 cyantanga ndahuma ijisho rimwe nirindi rirafatwa hageze ku myaka 7. Mbega mu kwiga primaire secondaire mugira ushika muri kaminuza naho wakoresha nyene iyo nyandiko ya Braille? Mu kwiga primaire bwa mbere nakwera rumva ntaciye mu amaso yose cyarimwe abavyeyi banje bari abantu nyene ibintu byo kwiga babitegera ko nabandi twavukana baraja mu ishuri kandi nije nasa nari mu banyuma kubera barumva bavuga ngo Gitega hari ishure muga ntibavyumva neza ko umuntu ashaka kwiga muga aravuga ati hasi umwana aje hamwe kameme ashe kuja hamwe n'abandi muga ivyo rero vyasavye igihe kuko novuga ko bwa mbere babanje kuntanguza mu ishure risanzwe ry'abandi babona iwacu hafi yaho mba kugira ngo singume muhira aho ndahiga umwaka hafi wose hama bimaze kwiyagrava maze kutabona neza rwose candaja muhira umva nta kundi vyakugira ko sinari nkibona kuri tableau meme no gutaha sinari nkibona inzira ncamo babona ati umva havagira ikibazo bakamugonga mwibarabara canke n'ibindi bibazo kuko ico gende bukaye uko nari ntamwe kugira ibibazo ugasanga ndiko ndatambuka nko mwibarabara ugasanga mbonye umuntu ndamubonamwo abantu benshi acendaza ngo ni inkaje canke niki asangiye kwiruka ugasanga n'imodoka ihaze kungonga donc acavuga ati rero urumva nafapa ko yoguma bandanya mu ishuri amane nacanja mu nyine ndarindira akasigiye kitari gito nko inyuma y'imyaka 2 hafi 3 cyandaje gutangura amashuri aya batabona Igitega aho bakoresheje critique abakoresheje critique Braille mugaho rero ico gihe ho twiga tutabona gusa bishama gatandatu hama rero 2012 mwaka wa 2011 twari muri promotion ya mbere twashe gukora ikibazo ca leta examen concours national abantu batabona n'abatumva n'abatavuga nanje rero iyo numva iyo chance umugisha w'Imana icomerako candabandanya rero canja muri lycée Notre Dame de la Sagesse kwera mu windwi gushika mu 13 muri senede nkoresha iyo écriture Braille nyene hama ndaza no muri kaminuza gushika ubu. Mbega ubishoboka gute ko wigisha abandi iyi nyandiko ya Braille mu gihe nawe ugifise ubwo bumuga bwo kutabona? Rumva hari umuntu washavuga ngo mbega umuntu ngo atabona ngo ashaka gukora akazi gute ngo ashaka gukora akazi mu bandi gute ngo ashaka guparticipa mu bandi gute mu bisanzwe navuga ngo kumugara mu Gifaransa bavyita ni déficience rero bavuze déficience donc ni manque ni nka manque ya fonctionnement kanaka ku gice kanaka donc ukuvuga si tu as une déficience au niveau visuel ni ukutabona ukudashobora kububona byonyene ubufise le reste diko ça fonctionne no kuvuga rero nuko kwigisha abandi nkoresha bwa ya cerveau bwa bwonko ndafise amaboko 2 n'amaguru yo gutambuka gushika aho twigira n'amatwi yo kumva ivyo bariko baravuga donc ca nkoresha je dois me servir ivyo bindi bihimba byose bisigaye hama nkatanga ubwo bumenyi hama mu kubutanga naho kwera mba ndabizi mba nzi na methodology ishobora kuvyigishamwo mba naravyize ndabibwira abandi ko je mba ngira Imana gashaka gukominikana bakavuga bakumva ivyo ndiko ndavuga bakanyumva nanje nkamumva kandi donc tuca ndabwira ati nimba ari atwigira ukunyene hama je nkagira kandi bo kwera bababona kwera babo nkomvise ibikoresho aka kantu rero ngo bakitwa na tablette apana tablette ijya machine cyangwa telefone ni kwera forme yako no kuvuga
aka niko dushira mu rupapuro kugira dushobore kwandika hama tugaca tuvundikira uko rero wa muntu abona ndamwereka ukuntu nashizeho urupapuro nk'uko namwe naberetse nkamwereka ukuntu dufata kano kantu witwa ngo nagapoinso aka niko gakaramu nkamwereka yuko dushira ngaha muri kano gakaze ahanyene ariho twandika indome nkambwira ko mu kwandika tuva à droite tuja à gauche tuva iburyo tuja ibubamfu nkayimubwira ati nkambwira ati rero nimba ari a yacu iri positioning ngaho yandika ngaha mwike muri no koti ngaha muri no kano gasonga ngaha nimba ari b tukayandika uko kubera bariko arabibona biroshe cyane kandi kuba ariko arabyumva n'amatwi n'ivyo ndamubwira ariko n'umuntu ashobora kuba atabona ndashaka kumufatisha ukuboko nkumufata nka par exemple nkambwira ati akanga kitwa gakaze tereka kantu witwa ikaramu gafata uko utugacu gashira ngaha kuko natwe mu batwigisha harimo abigisha batari babona bagize ingorane baraheje amashuri hamurumva kwera hari amasantre y'abantu batabona bagasakaza bakaronka nabo ntibashaka kutwigisha batabona natwe tutabona nuwo atabona ndashaka kumwigisha kandi kome nuwo ashobora kubabona ashaka kumwigisha kome baba nabibona neza nuwo atabona nkashaka kumwereka kumukoresha ko nkumva uko akumva aho hera no kuntu genda na positionnement yako kantu uri kurakoresha bakunze ba Musi Champion TV tubashimire murabona ko ari ibintu bigoye gutahura kubona umuntu agendana ubumuga bwo kutabona yigisha abandi ugasanga barabitahuye dusanze aba ariko batanga ama certificate niyo mpamvu twashimye gukorana nawe mu kugira ngo twereke uko bigenda rero nagira ndababwe ko atakintu kidashoboka n'abagendana ubumuga bwo kutabona bashobora kwiga bagaheza kandi bagakora akazi kandi urabona ko bitangaje yigisha n'abandi ni ibintu nyene bidashoboka ariko byakunze tugushimira mwakoze nawe nta kindi ndabasavye ni kuri channel yacu ni Musi Champion TV genda ugire subscribe mugira ngo uzuraburonka ibiganiro bimeze neza tubandanye dushigikirana ciao ciao Musi Champion TV, you are my champion.